Maramutse iyo ngize comment ku imbonerakure yateye ubwoba canke yavuze uburofa hari abantu bavuga ngo abo bantu bihoze uri kurira besa etc reka da mu Barundi mu Gifaransa kwanza hari umugani bavuga ngo kino dimo consent donc iyo ucecetse umuntu kuvuga uravyemeye ngaho mu badede bazi ko abarundi bose abadede kwera mu cecetse hari abarundi benshi mu cecetse ndabayizi kugira ngo uronka akazi sivyo ngo nimuvuge uje kugira ngo uronka akazi kugira ntibakwirukeko kugira ntibakwice ibintu nk'ivyo mugabo jya bazi ngo muri kumwe bo je no nshaka kubabwira ko tatari kumwe okay je ntavyo guceceka kuko je ntibashobora kunyica ntituri kumwe so kino dimo concern kwa ncecetse umuntu avuze ati bo wowe uri umubeshi umuswaganyi dayer nibi ngaca numa baca bati ntubona ko ahora avuga aruko atamubeshuje iyo umubeshuza aceceka mugabo ndakubeshuje nkakwereka ama fact ngashaka kubitigira ico gihe urabona yuko ndagukonvince hanyuma harimo abandi bantu b'imbonerakure mugabo batazi ivyo bariko barakora bagiye barogwa mu mitwe na indoctrination iyo ubahaye ibitigira biboneka ugakoza kuruto kuti raba naka afise amazaha naha we hari yufise raba iki gihugu hano jewe uno munsi nakoze nibi naronse iki mwebwe bimurabifise ivyo bafasha ati kandi sha mu bindi bihugu ibintu birakogwa neza kandi sha ujya naka yariye kino gihugu kandi sha ibintu nk'ivyo ukaja mu kahise iki cagenze ukunuku akishaka kwaza mutambati bijya semera yavuze nivyo abajere ntibaza barabiruka ko mu 88 wejere siyo y'Amerika kwiruka akavuga tereka da nujya naka yamujere na naka yamujere n'umukuru wajere ujya naka abati kumba nuko byari bimeze donc il faut ko abajene tubedika surtout abataraedike bajye nabo bintagondwa siwe bariko ndabwira abandi kumbure bakishobora kugaruka mugabo je bariko ndabwira nti I am not afraid kwikindi kandi hariho imbwa abajaza ngo za mujeri sinza kuvuga kwita abantu mbwa ngo nivwa hariho tubwa tugira amanyama ari uko wirutse kandi ati ugaca uhagarara uti kaje gasubira inyuma mugabo wirutse gaca ko kunyuma kakakujya ku nyama ya kibizi so abo bantu rero aje ugahagarara uti shut f up okay kazibe aramera nk'utangaye gatoyi ko sinzi umuntu yamubwiye ngo afite inguvu nyinshi mugabo se tufuasa akavuga ati hanyuma gacha tangura gutama amaboko rurabe ivyo yavuze mumfatire mugira uku akabona abantu bose barinumiye yakarondera ukuntu yo agakomunika ndazi kubabwira abantu bari bivuze ngo bakome mubana ko uyu muntu vyari karavuga rabi no video akabona nta kibaye akabona ahubwo barakenkoze n'indi video iri stronger ati kumbe nta nguvu dufise kumbe nuku nibutse mu butu igihe ashwenyuka mu butu bavuga ngo n'umuntu akomeye cyane twe twakora tuvuga ngo afise ngo bigoriye security ngo ikomeye cyane hanyuma nkunze gutera blague ko umuhizi umwe yitwa James Kabarebe aho mu Rwanda yahitanye aba atebiwe batanu bafata ijipe baragenda straight ni badorite mu butu baramwirukana bagenda straight ni Kinshasa mu butu baramukura abantu batanu ntibarenga Kabarebe mu maje babwira amazina yabo hanyuma haciye havuga ikintu ngo bubutu ngo yari ange ya à pied d'argile ni ikintu kivuga quelque part muri Bible abasoma Bible igitabo cyahishuriwe ivyahishuwe iyo bita Apocalypse cy'igitabo ca nyuma aho donc bavuga ikintu ngo cikije kinini mugabo gihagaze ku maguru y'ibumba donc yari mu butu ubwo sende deje hagiye mbona kumenga ni pied ni je ya à pied d'argile muga abantu bari kure canke abantu bagize barahendagiza bakabona kumenya ikintu gikomeye cyane alors iyo ujya muntu yavuga ngo arakomeye umuhangamye ukamubwira uti shut up okay ukamubwira uti go f yourself ico gihe atangura una kujya mbwa ngo afite abagenero ashaka gutelefona abagenero ati uwo turamumviriza mureke yarasaze nta kundi mureke yisarire baje bati ntacyo mukora twokora iki none naje duvuze dukora akatarataza akaja mu bandi bantu uyu mugabo mwamumvise ivyo ariko aravuga ati tumaze imyaka tumumviriza none mvyo muhiga kwiki ico gihe acatangura gucunya atangura guca bugufi hanyuma gahora abo yahenda gacara hagarika kuba behenda hanyuma babajene bahora bizeye bamwizera gatangura kugabana kumwizera ibintu nk'ivyo niyo mpamvu amfite yo yemeje gusemerera ntabwo ugira gusemera ngo ugire no kwihagarara ko ugerageza ko bajya abantu novuga b'intama ubasova kuko kandi abasoma Bibiliya hajya vuga ngo sinaje gukiza abantu abakize naje ubugwayi no bakeneye muganga abo bantu b'imbonerakure musanzwe bakeneye kumva message yanje kuko abandi
abandi mwaramaze kumenya koze murindiye gusa yuko kumbura haboneka intwaro nzima nyuma moto bazira imbere y'igucanya izo ntama ziko zirajujuta inyuma yabo badede bintagondwa bintashobotse niyo dukeneye kubwiriza mu kubabwiriza rero bisaba ko rimwe ubu comment ubwishura d'abord kereka ko aba dede atanga uvu bafise nkizo biyemera ko ngo tuzogufata ukabwira uti nimuze come nimuze okay hanyuma bakabona umaze umwaka uvuga uti kumbe bamaze umwaka wose kumbe baratevye n'ubazomufata mugabo baratevye umwaka wose aramaze umuntu ariko aravuga ni okay nabazomufata anyway nimugire ubwo bakora ico ndi safe hanyuma kandi ukanavuga n'ukuri ko je kenshi na kenshi nkoresha ama fact cyo umuntu azamvuga ngo urabesha nabazambeshuza ko je kenshi na kenshi ndashama ama fact ndabereka bishitigira ndi nko kuri computer nkabereka nirabikira kiriya ama fact historique ushobora kuverifia urondera umuntu ari honnête w'umutama umubaze ya ngenda aravuga umubaze ati koko niko cabaye azokikubwira so mubaze muri kuziko mutari kumwe n'abadede azokubwiza ukuri abantu mufite mu agenda mu mubaze ba papa banyu ibi bintu nguma mvuga byo mumvise duhutahuje n'abadede babigishije ucu ugenda ubaze papa uti papa ngomba umbwiza ukuri ko ngenda kuze okay umbwiza uti papa ngenda kuze ndakunda CNDD-FDD umbwiza ukuri ntaco bihindura ko mugabo nshaka umbwiza ukuri koko muri uyu mwaka mwabe mubayeho gute umubaze azokubwira abari honnête ari batanu atari honnête gusa ntwaze umuntu yari hanze y'u Burundi ko ntavyo yamenye umuntu yari hanze y'u Burundi wemenya gute ndi kico gihe nta telefone zari zihari okay nta telefone nimwe yari hari muri mu Burundi ivyo murabimenya nta telefone yari no kuvuga abantu iradio naho hari radio imwe gusa bita RTNB nayo yavugira leta no kuvuga abantu bafite amakuru ya radio munwa bakuye ku munwa canke bariko barakonjectura hagati yabo babwirabwirana atavyabaye ko cyo kwanza ntari migenda basangira uri nk'impunzi mu Rwanda muri Tanzania nibazo bacengeta nguze mu Burundi kuramukanya usubiri wanyu kumva wawite impunzi kandi uhatinya donc basanga abantu bafite amakuru atari yo kubera evidama ahantu tari udashobora kuja gutemberayo ntihagire internet ntihagire iradio ntihagire telefone womenye ivyaho gute urindira abantu bakazobikubwira hagize umuntu avuyeyo ibintu nk'ivyo ariko ndashaka kubwira ko aba bagabo no kuba confrontinga umuntu abishoboye akubwiye ijambo ukamusubiza irindi nivyo byagabura amanyama mu kurangiza bwo ndagana kubwire je hano nakuriye hariho umugabo w'umusazi bajya bita basazi abonye umugore akamwiruka inyuma hanyuma hariho umugore umwe yarakaze cyane Edayeri yari umugore w'umukuru w'aba IFB burya abarundi nubwo muzamwihagana abagore benshi aba IFB abakenyera ugamba benshi bara IFB Edayeri umukenya ugamba ubona arakaye yari mu IFB kera ko iyo migambwe kenshi yajemo abantu bacubwe no bama bara leader okay abara leader kuri IFB no bace baba leader kwa kenyera ugamba bari leader muri GRR niyo benshi usanga abo bane usanga bari n'abadegere muri GRR zobaze but anyway I digress donc uwo mugore aravuga ati sorry amata yankoza ati donc uwo mugore aravuga ati jewe ivyo ubusazi ntundatira afata inkoni aramukubita kabisa umusazi ariruka kuva ico gihe uwo musazi yamwubaha kubi yariruka inyuma ndi bagamo yashitse mabuja donc n'umusazi burya umukariye mukubise inembo okay banondi we nta muntu jaye mvuze ngaje kuti inkoni nta violence nemera bugaye inembo ni jambo mukubise ijambo aratangwa kukubaha ico so jewe rero ajya nsarirako ndamukubita ijambo hanyuma agaca aturura voilà niyo mpamvu mugire musimeza